urabona mu buzima bwacu twese turafise amasolution dushobora kwaporta ku kibazo tubonye kitujeko, kandi Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo ducike abantu bashobora gukemura ibibazo byose ntiturinda kubisengera. Hariho ibironkera inyishu mu bwenge bwacu no mu kwiyumvira kwacu, ariko kandi hakabaho n'ibindi bibazo biza biremereye. Hariho ibibazo ducamo mu buzima cyangwa ushobora gucamo mu buzima, si byose bitoregwa inyishu, si byose kubera wasenze Imana yishura, ariko bimwe bishobora kuza mu buzima bwawe bifise izindi nsobanuro. Kandi ndibaza yuko Yesu bamaze kumufata bakamumanika bakamwica, ndibaza ko ba Petero bari kuvuga ati ntubona vrema sange yaca tunamusove. Twari twahagurutse, twari kwigwana ko twari gushobora kumutabara, twari gushobora kugira ico tubikoreye, ariko Yesu aremera aragira perte muri uwo mwanya. Haleluya, kugira victoire y'ibigire signification irengeye akabataye, ariko victoire yiwe icike victoire y'ibihe byose, kandi apana kubwiwe gusa ariko no kubwacu twese. Haleluya. Rero ndashaka kuvuga ngo hari igihe tuba turengewe, mpora ndabibona, ukabibona mu buzima bw'abantu, ugasanga hari abantu barengewe, bari mu kibazo, bamwe bari mu bibazo by'ubukene, burabicaye ko burabononye, uramerewe nabi, birakuboneka ko bamwe naho umwe yohora, bamwe araca mu kibazo akagira amasitati menshi cyane ukamenya ngo ari mu kibazo, abandi baraca mu kibazo bakava no ku matelefone yose, abandi baraba mu bibazo n'urusengero bagaheba. Ndahaye ikaza bagarutse bavuye mu bibazo byabo. Ndashaka kuvuga ngo kurengerwa birashika kandi biri naturel kandi birumvikana. Ndashaka kuvuga ngo ikibazo kuza kikurusha inguvu wowe ukumva urazazaniwe ntufise ingene ugisobanura, birashika, kuko ibibazo bimwe biranaza bitaguteguje, bikaza bifise ugwamo rwinshi, bikaza bisakuza, kandi ukumva ufise possibilité nkeya mu kuboko kwawe, ukumva ntubone ingene aho hantu hava, kubera birugaye nyene. Uno munsi muri kino gitondo ndashaka kubwira umuntu uwo ari we wese ashobora kuba ari muri iyo situation, ndashaka kubwira ngo kuri wewe birashobora kuba bikurengeye, ariko kandi nk'uko uyu mugore yaje Elisa akavuga ijambo ryoroheje inyishu ikaboneka, nawe ndaje kugira ngo hariho inyishu Imana ibikubikiye, biba bikeneye gusa kumenya iciyumviro cayo kugira ngo nayo nikubwira ico ishaka kuvuga kuri ico kibazo cawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nta mpamvu yo kwigirira nabi, nta mpamvu yo kwidroga, nta mpamvu yo gusambura imigenderanire yawe yose, nta mpamvu yo kugira inyifata itariyo, nta mpamvu nimwe ufise yo kugira ikindi kintu gize gute. Ndashaka uno munsi muri kino gitondo kukugira ngo utekane, kuko ahantu uri kuraca Imana irahazi, irahasobanukiwe, irahatahura. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ifise amasolution.